Minisitiri TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir bakunzi ba Tarsis of Ministry TV bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi. Nizere ko mumeze neza twe tuba tumeze bien kuko muri abantu bacu murabizi. Nkuko bisanzwe rero kuri micro muri kumwe na Chimene Trinité Bwitonzi. Muti rero uno musugira tuganire kuki? Uno musugira tuganire ku gwaruka. Nous allons parler sur la jeunesse. Tugira tuyage kuri jewe kubo tungana donc génération turimo siko tugira tuyage iki rero. Akabazo ka mbere kagira kati ni kihe kintu cica abajene bubu? Ni kihe kintu kitwica? Dans l'entretemps, les jeunes muri ngaha canke abakuze mugize mufise ico mubizi ko bino bintu muza kumva hari ico ntavuze canke ico navuze kitarimwo, mugende muri commentaire mugire mu nkosore canke mugire ico mwongeyeko. Muti rero ni kihe kintu cica la jeunesse y'ubu? Ikintu ca mbere kitwica le sexe. Ikintu ca kabiri kitwica ni alcool. Ikintu ca gatatu kitwica ni drogue. Aho ndibaza yuko ata ntihenze urumva. Jeunesse y'ubu ukuntu tubayeho, ukuntu tumeze, ivyo bintu bitatu mvuze ni ibintu genre utagize udakora umengo nturi kuri hit, umengo ntugezweho, sinzi umengo ntuhari donc, alors que ivyo bintu bitatu nyene nivyo bintu bitwica. Nta rukiza ruri muri sex, nta rukiza ruri muri alcool, nta n'urukiza ruri muri drogue. Ikindi kibazo naco kivuga kiti nizihe ngorane n'aya ma problème du rencontre twebwe jeunesse yo mu Burundi. Je précise bien les problèmes, ingorane tugira dukunda duhura cyane. Mvuge nkuru ya byose. Ingorane ya mbere duhura guys, chômage n'ukuri. De nos jours uraheza humanité, ugaheza université, ukagira maîtrise, urumva mugabo bikarangira wambaye ijire ugiye gukora limikashi uri mu maître, urumva. Iyo ni problème iri man simvone ngeno ivuga ndabishisa ko cyane uvumengo namusizi yokoroka dufise chômage. Jeunesse yo mu Burundi chômage iragisibije mu bisanzwe. Sinovuga ko ariyo chômage yonyene, urumva. Sinovuga ko ariyo chômage yonyene kuko nugukena turakenya. Ego il est vrai, tumaze kuvyumva umukuru w'igihugu avuga ati na ijambo gushomera rituve mu kanwa rigira iki, ariko tujya tuntu twose ijya mirimo wihangira yose iyo nayo isaba kuba ufise akantu, urumva. Urashobora kuba ufise mu mutwe, ufise les projets, ufise iki, ariko udafise amahera monami biragoye kugira utangure, urumva. Kugira utangure kugira hari n'umuntu ushobora kuja kwitura bikarangira ibintu bigenze nabi siko. Mugabo ufise amahera ushobora kuvuga ati naho nize ibintu byo gukora muri banki, nkiga ama gestion, nkiga ama economie ibiki, comme izo banki zitariko ziragira ama appel d'offre n'ibiki, kugira naho zibigize gusanga ntidushikirwa kuko turi benshi, urumva.
hari habicaye kera ugasanga hariho generation shasha ukabona ati sindiko ndashikirwa uno munsi urumva mugabo ufise amahera ashobora kuvuga ati reka ngure agakamera reka ngure akamikro reka ngire iki then mu nyuma ukagira gute ukikorera utwawe ukagugurura agacano ukagira YouTube cyangwa ukafotora amamanza bintu nk'ivyo nyene iyo ufise amahera ntubura icukora mais le problème ya le chômage tukongera tukaba dukenye umva ingorane ni boko urumva ndibuka sinzi umuvyeyi yigeze kudutera inkuru ko bobo muri generation yabo generation genre abantu baheze amashuri muri za 92 93 gutyo uri mu finaliste uhejeje na science wanashaka na lettre tureke iga normal bize yoyo umva waheza urumwigisha uhejeje science uhejeje lettre waheza ishure urumva ukiri kwishure mu gisha gatatu hariho amashure yaba yamaze kukwitanga ati ugiheza uzocuza kwigisha urumva contrairement y'ubu déjà ubu uheze ishure mengo uhejeje 6e urumva la vie d'aujourd'hui vraiment pour nous les jeunes il est tellement compliqué dukore amaboko mu mpuzu tugira iki dupambane ikindi kibazo naco kigira kiti kubera iki nous les jeunes turi en danger turi mu ngora genre danger turi hari ingorane nyinshi duhura nazo ni kubera iki urumva ukuntu abajene bo tumeze dufise agakuku tuba dushaka uko tubonye nakabayeho abariko natwe tubaho alors que chaque personne afise gukorera ntuzeya ubuzima bwiwe gutandukanye n'ukuwundi nk'ubu jewe ndashobora kubona umugenzi wanje tugendana afise nka telefone igurwa 3 millions urumva akaba ari umukobwa ahindura igisuko chaque 2 semaines akaba arahinduye mu mutwe asiga inzara chaque semaine kundwi agira iki ugacushaka kumwigana kugira mubeho kumwe alors que wowe ntuzi mode de vie abayemo ashobora ko asaba abavyeyi biwe bamugira bamufasha mu byose ugasanga abavyeyi bawe n'abavyeyi biwe ntibanganya uburyo cyangwa ugasanga arafise icakora cyangwa ugasanga nyine ntavyubuzi mugacugerageza nanje ko bigenda kose ngire mbeho nkuko umugenzi wanje abayeho ivyo rero birakunda kuduta mu ngorane juko ngiye kubirondera mu nzira atana hamwe ziri contraire n'ivyo umugenzi wanje yabironsemwo ngiye mu busambanyi byende navuga ivyo ntibitwica ngiye mu busambanyi kugira ndo nka mahera ngira iki umva ingaruka iri he down nisanga hasi kubera iki kubera nagiye kwigereranya na naka canke ama comportement twadopta urumva navyo nyine biratumeta en danger tukaraba abastar genre bo mu bindi bihugu ukuntu bigenza tukabona umengo ni ntuzeya ni tutagize nkabo siho ni turiho urumva tutambaye nkabo ntacho tuzoba tumaze jewe mbonye style shasha Rihanna yambara Beyoncé yambara avuga ati nakarondeye sinzo alors tukibagira ko wewe yambara kujya kwa ari umustar kandi afise ahantu yageze urumva kandi afise n'impamvu abikora wowe gacubigira sa même raison ataki kugira gusa ube nkawe urumva ivyo navyo nyine biratumeta en danger akandi kabazo kagira kati ni kubera iki abajene buno munsi wogurutse gusumba abajene ba kera genre kubera ki twi abajene bubu turi ouvert gusumba jeunesse ya autrefois ni kubera iki nimwe bazikari kubera iki premièrement jeunesse yaheze ntiyarezwe kumwe na ntuze na jeunesse y'ubu ntitwarezwe kumwe ntitwakuze kumwe ni mode de vie si zimwe urumva autrefois
nta mukobwa yari yemerewe kugira kuja kuri social media nko kwanje bla 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 avuge ibiki mu kibano byaboneka nabyo wa mukobwa wa naka asigaye ibintu nk'ibyo urumva nta n'umuntu numwe yavyubahuka mais aujourd'hui murabona abakobwa benshi baba mason burira ku nzu bakagira iki autrefois baravuga ati nibikorwa by'umuhungu hari ibikorwa by'umukobwa hariho ibintu umukobwa adashobora kubahuka umukobwa nashobora kuba chef de quartier umukobwa urumva en fait le monde ukuntu isi evolue urumva niko n'ama generation agenda aragira arabaho ukuntu gutandukanye siko même turagize turafise na nti ibi aya social media dukoresha iki ça nous aide biratwugurura mu mutwe tukibona ahantu henshi mu mpande nyinshi z'isi turahibona kubera umengo niyo turi ushobora kuraba nka video y'umustar kanaka ari state ari he ukibona umengo nihuri amafilme ibiki alors que cyane ukavugana n'umuntu ukamengo muri kumwe urumva bihugurura mind nyene aya social media aratwugururira ubwenge contrairement ya génération yo mu myaka iheze bari abantu bo kwicara muhira bagakora udukorwa bakagira iki then ubuzima bukabandanya naho iyo difference iri akandi kabazo kagira kati dufise ihe rôle mu kibano cacu muri société mu gihugu cacu iki urumva nous les jeunes dutegerezwe kuba responsable de nous-mêmes siko tuba responsable yacu dupartageanye ama responsabilité yacu urumva tube ubuzima bwacu tubugira ubwiwacu nyene siko pana ko tugira ayo bigeze sinavuze ko adopta ama comportement ahandi hantu kugira iki urumva tubigire indahiro tube twebwe nyene tube numeme wowe nimba je mu buzima mbayemwo nimba mama wanje ari umurimyi urumva sinje kwigereranya n'umwana mama we ari mu directeur général ahantu nimba papa wanje akora iki sinje kwigereranya urumva tube twebwe nyene ukore wumve yuko ibyo ufise bikubumvye uko nyene tworganize notre vie urumva ubuzima bwacu bwacu nyene apana ko tuza kubaho uko nakabayeho dupambane n'ubuzima bwacu nyene wowe ahugeze habaho nyene uvuga ati je dois faire tout ça bivuye mu nguvu zanje bivuye mu maboko yanje kandi rero ivyo byose kugira tubishikeko urumva nk'ubu jewe sinovuga ngo rero ebana ngo ngira ngo mpambane ngo n'ubuzima bwanje ngo bana nguko bishoboka kose non je dois chercher nkarondera umuntu ari imbere yanje mu myaka agira afata ukuboko akanjana akambwira akanyereka umwongo uhuma n'udahuma akanyereka inzira yo n'inzira itariyo ego ilevre hariho ibintu ubona ukavuga ati je ndi umukobwa nimba kugira ndonge telefone nokora akazi nkareka kuryamana n'abagabo canke nkareka kugira iki urumva ivyo ni ibintu tuba tubonesha amaso yacu umva mugahe n'ikindi gihe nshobora kwihanga ibintu mbona umengo ndabishoboye kandi atavyo nshoboye donc soka ukuntu bizogenda kugira uce mu nzira nziza nuko uzoba ufise umuntu agukuriye mu myaka no eka afise na experience y'ubuzima nayo nyene ayigukuriyemwo urumva agufata ukuboko akakwereka ati caha ikiro gishoboye kinaco naco ushoboye then ubuzima ukabandanya comme ça ico nico kintu mbona twogira twebwe muri société yacu ubwanyuma rero buvuga buti ni gute twebwe aba jeune twogira twohindura kibano urumva gute twohindura ikibano cacu premièrement birashoboka mvuze nti birashoboka cyane gose kuko deja mu kirindi baravuga ngo ubu ugwaruka
ni gwe Burundi bw'ejo. Burya ikintu ugwaruka rukoze n'ikintu abantu abatama canke abanyokuru bakoze, ikintu kiba gifise force ni ntuzeya ni ikintu ugwaruka rukoze. Urumva kuko bobo bariko baragenda, ariko abasubirizi baba bakuze dufite no musi ni bande, ni twebwe. Nico gituma umva uko bigenda kose kuhindura ikibano cacu nous les jeunes birashoboka. Muti gute tugire umutima wo gukunda premièrement aho tubaye. Urumva ntitwumve ko Burundi kuba bubuzi gitoro, kuba bubuzi ibi nibice dushishwa tuvuge no ibintu nibaho, igihugu cacu nikiba icoma nkahava nkigira hariya nkagira gute. Urumva sinikibe co gikuru, ego il est vrai uaméliorer ukaja kurondera ubuzima ahandi biraryoshe, mugabo ntibe yo ntuze ya mbere. Ntugende kubera wanse ahuri, ahubwo ugende kugira uhateze imbere. Urumva ibyo bitari ngaha bientôt muri kakazoza kacu bizoshobore kuhaba. Urumva ibi bitakunze no munsi, ejo we ni wahagera uzoshobore kugira kubishobora. Ico ni cambere, ukunda ahuri, ube umupatriote w'igihugu cawe. Urumva kandi tumenye gukora atagahato. Urumva tumenye gukora atagahato, tumenye kuba aba bénévole, dukore tutize impembo izoza mu nyuma, impembo izozanwa n'ivyo nyine n'ivyo bikorwa vyacu. Dukore tutizeye kuronka impembo, bizoba vyiza cane kurusha pour nous les jeunes. Impanuro no rero aba jeune tungana basi generation yanje turi kumwe. Urumva first of all dukunde igihugu cacu. Hariho umuntu yabayeho yavuze ati message yiwe ya nyuma agira apfe yasize avuze ati muntu uhari wese gerageza kuva ku isi uyihinduye neza kurusha uko wayisanze. Tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur puisque uko wayisanze. Siko tugerageze natwe rero uko tubona uno musi hano ko ari twebwe Burundi bw'ejo, igihugu cacu ari twebwe kizeye ko intuzeya ubukiriro. Urumva tugerageze uko dushoboye kose n'ingufu zacu Imana yaduhaye, tugerageze tuze dusige isi imeze neza gusumba uko twayisanze. Yari umuntu abakunda cane nkuko bisanzwe. Shimien Trinité byitonzi, mubandanye mugira ibihe vyiza, mutugire like, comment na share. Ndabakunda gose. Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.